First jewe ndi umwe mu bantu batigera bumva ko hari ikintu na kimwe bazi. Rero nk'ubu niyo mpamvu wajya hambye ngo warango mukina neza nabwiye Jesse ndanakina bo ndacashaka gukina. Yako nagaseseme kabanyabwenge burya. Oya igihe cyose uzoba uri ahantu kumva ko hari ikintu uzi burya ntanakimuzobotse. Nabizaba vyanze. Wahonye urukicumva ngo hari ikintu nzi ntanakimuzobotse. Umuhinga ashaka kugira icamenya. Yitwara nk'umunyeshuri buri munsi yamakeneye kwiga. Jewe naraciye muri Burundi Film Academy narize barampaye certificate mugambi nje gukora ikiganiro ngano n'ubu niyo mvuye kwiga ugira umuntu akwemere. Bajya abantu bo muri Bible nibo bavuze muri Bible niho hariho ahantu handitse ngo nta muhanuzi yemegwe wabo. Mugabo kugira abandi bantu bakwemere muri entertainment no kiwanyu kwanza baba bakwemera. Ahantu ushobora kuvuga ngo urirukishije ngo ugiye gufata isoko mpuzamakungu ni wanyu batakwemera. Umva ndamanza nkakunda ikintu ntaraja kwigura nkaca ndayibona n'abantu batatu ayo simba nkiguze ni nkuko niyo nayiguze nkaca ndayibona n'abandi bantu simba nkiyambaye iyo mba mpevye. Ndakuvuga Jesse nkunde uniforme ndakunda innovation cyane gose byasaze kuyo bwaho turi n'abana n'imikino yakinwa kenshi nije n'abanazanya ama ID tunganye igikuriro baba basomvye imyaka na mind ariko igikuriro tuki abo bantu rero nta ngumva basomvye no basomvya guharira no kuvuga kugira uba control no kugomba kuba ufise mind kugira ngo bikunde yuko dukina duhuza nuko je naca nkoresha mind gusa. Byasaba rero yuko buri gihe ari je nama nazanye innovation ivyo tugomba dukore nije nzana ide numva ntegerezwa kubazanira amade uko ntayazanye barasumba wibuke baragende umuntu yo nkunda ikintu mba ndagikunda nyene je no mwibi byo mu buzima busanzwe byo gukundana like couple kwa ntibimba ko kenshi ariko iyo bibaye bitumenya ko ari vyanyavyo. Jeno tuma ndagukunda umunsi umwe muga nkagukunda vyanyavyo cyane gose hakonda kubesha umwaka wose tumara umwaka wose tuko turabeshanya wapi gatuma dukundana indwi imwe muga basigandwe uzohite ufata agenda ugenda utore n'ikaramu wandike mwati iyi ndwi nayimaranye narakikwe cyane gose akogwa zibari ni zone nzakumenya indirimbo yeruka kunduka Wonsaza Nosara kubera iyo ndirimbo yahise nkuko kuntu ukayita iryo zina yavuge iryo zina ofete iryo zina ndarikunda Wonsaza Nosara iryo zina ndarikunda mugabo yitwa Nosara men atana desomene ziheze niba atari 3 semaines ubwo nyene nza mbona umuririmbyi uyu mujama B-Face Ndofro nza mbona ngo Nosara ndavuga ntego mama yego Nosara tare bisigura ngo Jenny nasohora Nosara zizoba zigomba zibe Nosara nk'ibihumbi jana jewe Wonsaza Nosara. Actually title ibibonetse nguko ko ndibukare no numwe mu barivye twari turi kumwe muri studio nahise mbona amaya aka message ngo nahora cikira hega mutsaza kuko mbona Wonsaza bayisohoye ndavuga ati tinge turaba umwobo ducamo jewe ne twasaba guhora n'umuntu agacambwira ko atanze following ni box turabanumvije cyane bakuzi ba Burundi aho muhere hose nibaze ko muri aho mukomeye mumeze neza ku mazina yanjye ni Tony Sengarevis nko bisanzwe nkuko tutaranirwa ariko ntameze nk'abandi bavuga ngo nabatananirwa ariko hari igihe bicamo nyine kwinosi bigenda bivanga kugira ngo ubuzima bumeze neza na cyane ko twibutsa abantu ko twese turi hamwe byose bishoboka imbere yacu hari umusore nibaza ko mbere cyane kuri Burundi ariko ndaze handi hantu muramenyereye mu bintu bigiye bitandukanye afite impano ziba zigiye zitandukanye
ku mazina yiwe ni Lucky de Sunday nkuko bamwe bamuzi kumbure ayandi arenze araza kutubwira. Ego turakwakiriye cyane. Amani, thank you so much. Je gusa sinkundekunyakira cyane gose. Gusaba kubitubangora. Amazina vati nayiniga bayituku ikora ibi twagiye. Ariko usanga mufise amazina barenze. Amazina? Ugasanga na amazina nyene bisaka umuntu abanza mwene kugira bigende neza ushobora kuba ari wewe. Burya buri uko ekipe itwaye igikombe hari irindi zina baca bayiha. Rero burya natwe nuko nyene tuba iyo dukoze ikintu irindi zina bari rikorokeyeko cyane ngo yari yayandi rero ucawumva ngo yanayahawe n'akazi. Ni menshi ageyo ni menshi gusa nyene nkuko babivuze benshi banze nka Lucky the Sunday no fear man bad color one for lolo angel fighter the humble man the hustle man the motivator kuri karangamuntu yanje nayo biriko ibyo nabyo nziza murabona mu magenerike y'amamufi. Amazina yawe kari menshi kubera iki ayo mazina nganuko ofete uzora fata karorero ko tuje nko mwishamba zora be uzoza gusanga igikoko gifite amazina menshi kiba gitinyitse. Intare umwami ntushaka kwitwa izina ribi ufise izina rimwe. Ego aho buri noze isazi niyo maze gumenga izina rimwe. Murakoze cyane tutarambiranye cyane cyangwa se turajya mu majambo menshi cyane dushaka kumenya Lucky de Sunday niki cyamuranze mu buto bwiwe mu buto ukuntu nakuze kuva mu ncamake. Man je umubandikeri wa hatari byakwiye. Hariho ikintu ca mbere citwa urusaku. Too much. Ni jewe nari umwana afite urusaku ariko abikora mwibanga rikomeye nukuvuga ko jewe nta kintu na kimwe nashobora kubona ngo ndakireke cijane nkuko nyene. Oya amenya ko ni radio muyiguze ho mu burya mwatangura kuyivuza ruko je namaze kuyugurura namenye ibintu biyigize indani. Ari shasha iradio muvyeyi umve mere yarize ko akorera ikionje kiraho nashatse kuvuga izina. Musumwe bazana ibintu by'ibikarto byinshi home gaje kwera ku rusaku kwere nari hatari bikarato mama naravyogoroye. Umuvyeyi umuvyeyi oya mere umuvyeyi aragukubita akagera igihe akaruha agatangura kugusengera ati Imana imfashe kwera umwana wanjye ari machi umuhungu ndawe kazovamwe ikintu. Ivyo ni kimwe mu bintu byandanze mu bwana bwanje. Ikindi ca kabiri cyandanze no kuba nari umuntu adakunda ibintu bisa n'ivy'abandi. Ico co naranakigumanya actually nubo je burya je sinkunde uniform. Oya je niyo ngiye kukora impuzu ntarayigomva ndamaza nkakunda ikintu ntaraja kwigura nkaca ndayibona n'abantu batatu ayo simba nkiguze ni nkuko niyo nayiguze nkaca ndayibona n'abandi bantu simba nkiyambaye iyo mba mpevye. Ndakuvuga je sinkunde uniforme ndakunda innovation cyane gose byasaze kuyo bwaho turi n'abana n'imikino yakinwa kenshi nije n'abanazanya ama idea nararaba ivyo abandi bana bakina nkavuga ati ayevye ntibijya amafi tuzana kandi kantu. Kandi nuko nanakuriye mu bantu bansumba cyane kuko je nakuze mfite igikuriro narakura cyane sana wasanga rero abo tunganya imyaka tutokinana kuko byaca biboneka ko menga ndabasumba. Jere nacanja mu bansumba tunganya igikuriro bo baba basumvye imyaka na mind ariko igikuriro tuki abo bantu rero nta nguvu basumvye no basumvye guharira no kuvuga kugira uba control no ugomba kuba ufise mind
kugira ngo bikunde yuko dukina duhuza nuko je naca nkoresha mind gusa byasaba rero yuko buri gihe ari je nama nazanye innovation ivyo tugomba dukore ni je nzana ide numva ntegerezwa kubazanira amade kuko ntayazanye barasumba wibuke nkabareka banjane muri football nzagotahana guguru kumwe ego nuko rero mu tubwira ibintu bigiye bitandukanye ego tubazi kandi mu bintu biba bigiye bitandukanye turabazi mu muziki tukabenya muri filime z'u Burundi dushaka kumenya neza na neza tubanze tuvuge ku muziki cyane gose imbere yo kutuja muri filime dushaka kumenya umuziki uba wiyumvisemo gute uba wiyumvisemo ryari watanguye kwinjira mu bintu by'umuziki ryari hari akantu navuze mu gukura jewe ndi umuntu akunda innovation burya music kugira inzemwo itangure kunganza jewe muri quartier hano nakuriye abajene bose kugira ngo babone ko witonda uri umwana afise inde wategerezwa kubukina football wategerezwa kuba hageze ku mugoroba uca ugenda kuri tele ya football mugakina na football n'abandi hanyuma rero mugaca mutaha sasa rero twese turabizi ku materi ya football atari professional biriya byo muri quartier ukuntu biba bimeze usanga harimo n'ibintu byo guharira cyane najere naragenda nkabona ibi bijama tuzoharira bikunde oya ifako nanje mpiga ibindi bintu ifako nanje mba ndi mu bindi bintu biri differa nivyo bose bajamwe jenzane innovation y'ibintu bishasha nahise re ntangura ibintu byo gutamba duita do creating a team yitwa Best Boys turatamba kweri karava muri team rero mu nyuma haje kuzamwo abantu bakunda the music abantu nyene ana music kweri ari utuntu twabo abo rero nibo bahise reba hamwe inspiration nini ya cyane ya music ntangura rero nanje kugenda ntori karamu nkumva ibintu ntibiri kuza kuko jewe biranyorera kuyadapta ku bintu ibi canke biriya rero maze kuyadapta mbere nagutwenza yuko no mwabo twari kumwe banashaka nabo banyaspiye sibakina nuko bakibirimo bo barabiyevye je ndi umuntu yo nkunda ikintu mba ndagikunda nyene je no mwibi byo mu buzima busanzwe byo gukundana like couple kwa ntibimba ko kenshi ariko iyo bibaye bitumenya ko ari vyanyavyo je no tuma ndagukunda umunsi umwe muga nkagukunda vyanyavyo cyane gose hakonda kubesha umwaka wose tumara umwaka wose tuko turabeshanya wapi gatuma dukundana indwi imwe mugaba sigyandwi uzohite ufata iyi agenda ugenda utore n'ikaramu wandike mwati iyi ndwi nayimaranye narakikwe cyane god tukiri ngaho nyine ku ndirimbo umaze kwandika indirimbo zingahe kwandika zigasohoka kwandika indirimbo zikongera zikanasohoka tukaziha n'abantu bakazumviriza mukanazibona ya izo zirashika kuri zine yasizike kuye mwakino gihe kuko niba hamaze gusohoka zine bivuga ngo project ziriyo zirashika nka 15 zitarasohoka bivuga ngo izanditse zo zitarakogwa ziba ari nyinshi izo zone nitwowe jakumenya indirimbo yeruka kunduga Wonsaza Nosara kubera iyo ndirimbo yahise nkuko kuntu ukayita iryo zina yavuga iryo zina ofete iryo zina ndarikunda Wonsaza Nosara iryo zina ndarikunda mugabo ko ari cyo kiganiro nkoze kuri TV online for first time kuva nsohoye iyo ndirimbo kandi mvuge iryo zina hano ryavuye iri zina twari tukiyikora project no mu mashini kwa producer n'ubu ndibaza n'ivyo bikiriko haracyariko Nosara yitwa Nosara mene atana desomene ziheze niba atari 3 somene ubwo nyene nza mbona umuririmbyi uyu mujama B-Face Ondofro nza mbona ngo Nosara ndavuga ntego mama yego Nosara tare bisigura ngo Jenny nasohora Nosara
zizoba zigomba zibe Nosara nk'ibihumbi 100 sinakubwiye Jesse nkunda follow mpita mvuga nti musaza we niba wiyumvira kugera kuri Nosara ntaco jewe Wonsaza Nosara actually title ibibonetse nguko ko ndibukare n'umwe mu barivye twari turi kumwe muri studio nahise mbona aka message ngo nahora cikira hega mutsaza kuko mbona Wonsaza bayisohoye ndavuga ati tinge turaba umwobo ducamo muca mugira kandi ko guhinyanyura nakantu ko kubera biba bitoroshe yabigoye cyane ariko n'indirimbo iriko irakurikirana cyane bivanye n'urugero turi ko makino gihe iriko irarabwa n'abantu batari bake nibaza ko oya ntitwemeranya aho hantu oya hoje nta neme kubera nta numwe arayiraba arayibonye barayizi kubera iki uvuze ko atanumwe arayiraba nta numwe bajya bayiravye bajya n'abajama banje kaje nanje sinashaka ko abajama banje aribo bayiraba kubera iki none yumvira ko yoba yarabwe n'abajama bawe gusa none je ndafise abajama 5,000 ndabafise ntiyabonye nibo bayiravye none ushaka bigende gute je nashaka indirimbo nashaka kuyiha nuje nashaka kuyiha abandi bantu ariko buke bazoyibona okay nicyo twavuga kubera ko nubundi burya uri karakora aratera imbere kandi ukugumukora ni kugumutera imbere ego hama nibaza ko abatarayiraba turaza kubashiriramo link muri commentaire kugira ngo muyirabe neza man YouTube channel ni Lucky the Sunday yes umuntu yanditse Lucky the Sunday nyanuto Nosara Wonsaza Nosara by Lucky the Sunday okay nibaza ko abakunzi bacu ba Burundi n'abana beza barasimbirayo kugira ngo bashobore kuba bagufollowinga kugira ngo ibintu bishobore kuba byogenda neza tuve mu muziki rero tuzivere mu muziki okay ntabwo umuziki turi gato tuje muri film na cyane kari hano uri kuraboneka cyane mwino minsi okay shaka kumenya dutanguye nkuko twatanguye ku muziki ibintu bya filime navyo byakujemo gute ko twaduze ko waduze tugiye ko byagiye bikurikirana waragiye mu muziki hari abantu bakwespiye uja mu muziki ageraho utangura ibintu byo kwandika ndetse uranasura n'indirimbo zigera kuri ziri shaka kumenya ibintu bya filime bya Mariresi navyo nyine byatanguye gute je narakoze indirimbo ijya meruka gusohora ijya indirimbo ifise quality ifise international quality no kuvuga ijya ndirimbo nta soko na rimwe ry'umuziki utoyidandazako ijya ndirimbo washaka nubwo boyiha amarebo international label zoyakira kuko ifise les normes internationales courage frère okay ariko filime tena filime rimwe ndakina ifise level international niyo mpamvu rero ku rugero rwacu mu Burundi niho turi oya rero tugiye ku rugero rwacu sinabifata nko kubikora ubwo mfata ko ari nk'imyimenyerezo imyimenyerezo maze gukora ego muri ibi bintu mu Mariresi ingana gute wayitanguye gute actually ndashaka kuzokina film ndabishaka kuzokina film nagomba mbwire n'abantu bose baba bamaze kumbona muri aya drama hariho drama iri kirarengana kuri canke sinzi iracarengana mbega turi dukoze igane ariko yaheze setsa oya kandi bakudukubita ya kabiri ngira ababosi ntibarambarira bagomba kudukubita ya kabiri ubu tuko tuyaga nawe umudiaspora ababosi ntibarantamwo agakontra nk'ikayo mpamvu ntabizi byarangiye batelefonye mutamu ntituzi ivyo nawe azohita akora kuko bateza kubitwereka nibo tubwira ko baba bayimaze n'ivyoko wavyonashika bakayimara sinzige uzokwa-uploadingira kino kiganiro gusa jewe urumva kino kiganiro tugikoze ta makuru mfise ko sezo ya kabiri hari canke idahari zobihari kumbure nibaza ko naco waje nta makuru mfise jewe nije ariko abosi n'abakabere kubavyibukamo kuko ntitwovuga ko igarukiye nga byoshoboka arane gaposti nakoze ndandika ati
ati je mbona umenga yogarukira ngaha none ijya poste narayibonye ariko rero nabo bene kuyiraba bajya gicara bagafata umwanya bakayiraba nabo bavuga ati muyiduhe oya actually ari igihe wasanga ba bon aga feedback ari keza urumva rero icyo gihe naho abariko barayitunganya urabona yuko ifisemo n'amaboko menshi duhereye ku mbonesha kure y'igihugu niki tukaja kuri bariya bandi warubizi tukaca tuzana kuri Real Boy Films Company na Burundi Film Academy umva ni n'amaboko menshi ntiyireba angira afise abantu bayifashe ndibaza rero abo bazogenda bavyige hama batumenyeshe wagwana nibaza ko vuba cyane babikora no mwindwe mu bikora kuko tuyikeneye samedi kuri RTL ari message nakiri uno munsi ivuga ngo mumbwiye yuko itobandanya kuburyo ngo ndakurondera ahantu ba urayikina live urayikina live jeni bazako ikiba rero ni na message y'umuntu ntazi ndavuga ati mava ntangura gutinya kuja mu muji ntibayinkinisha live gusa bazovyiga kandi vyoba vyiza ngira ngo sinzi bandanije cane nubwo itoba ahubwo vyoba vyiza cane gose bandanije ariko vyoba bibiga bwihati hajyana namura jenda umukinyi gusa ariko umukinyi mwiza nawe wavuze ngo nahantu ho kwimenyerereza nivyo kombore ntavuka rimwe ngo acha yuzura nakoresheje iyi terme kugira ngo abantu ntuze turitiranye ibintu na cyane gose ari ukuntu nk'umuntu ashobora kuza akakubwira urumva ngo mwakinye ngo filme hama ugaca wumva mu kanya gakurikira ngo mugabo rero ngo none ngo zi oya ni mu bimenye nubwo hajya tuhariye turabizi ko atariho dushaka kuba turi hari ahandi hantu dushaka kuba turi abantu bose usanga bafise intuzenya iyo hangiro umuntu wese ntambari ngaha arashaka kuba ari ahandi hantu hasuba hari oya ni kujya nakubwiye nabivuze navuze ati ijya ndirimbo mperuka gusohora ifise le nom international lebo yariyo yose woyijanamo kwisi nushaka uyijane muri Mavo canke uyijane muri Maybach Music kwa ba Rick Ross nibayumviriza baraza kukubwira ati quality origin rero natwe nitwakubita quality international muri movie cyane muri film navyo tuzobibabwira tuzobabwira ati for now igikorwa dukoze gifise le norme international rero ubu bijya bikorwa je nibaza ko harimwo ico bita low budget harimwo low budget budget niyo ituma quality idakwira amafaranga abonetse bizoca bikorwa oya nubu nyene nk'akabanke kamwe kokora bakatwisinya akavuga ati je Rouge jewe kweri Rouge ngira ndayitemu umufungo Rouge muje muduhamagariza meze oya nabo n'aba director bameze neza abatekinisiye bose bameze neza ku ruhande rw'abakinyi ko biraza urumva mufunguje abujya habura umufungo ni ubura gusa ntuzoguma ubura rega ko hariho ukuntu dushaka kuvuga ibintu no munsi ugaca umenga ni ibintu bizokwama ko nyene oya burya nagomba ndabwizwe ko ijya quality ya Rouge ijya quality ya Rouge ni ukuntu Rouge ikoze haba muri kote ya acting na kote technique zose kugera no kuri pre-production byose ijya karite hari ibihugu bitaranayishikira actually shakuru umwe sishatse kuvuga amazi natwe turagerageza ariko nitwo kwishira inyuma urumva nyene akantu ko kugerageza ko ni bon kumva mvuze ati ijya karite hari n'ibihugu bitayifise kuri uyu mwanya nyene tuvugana hari ibihugu atama drama yabo afise ijya karite
uja kuraba mukiyumvira ati ni atari rero urumva niba tugeze hajya kijya n'icizere c'uko ejo canke hirya ejo wa mufungo umva uzokira gusa gukorokera twebwe ibikenewe turabizi neza cyane murakoze ni filime irimo abantu benshi bahaciye muri Burundi Film Academy kumbure ntakekeranya namwe niho mwaciye dushaka kumenya Burundi Film Academy kuri wewe isobanura iki kuri jewe none wowe Burundi Film Academy ntavyo wumva Sanda bisigure mu Kirundi abantu bose sawa nukuntu nawe uyifata ku bwawe nkuwayiciyemo jeno mubenga birumvikana Academy kwisi hari ama Academy menshi yego rero ijya nayo ni imwe mu ma Academy ari kwisi je narahaciye naragize formation kuri les notions za cinéma nkuko zogenda no mu zindi Academy nkuko hari n'izindi Academy nazo nyene naciyemwo nivyo ducire ku mayange kubera ko mu Burundi tubona Burundi Film Academy mu Academy hari nta yindi tubona Academy hari niyo nyene ni hari niyo kubera aho waruherukira hanze kumbure oye baci yindi certificate kugira ngo tumenye erega birana ndavise utundi du certificate nka tubiri ndavise utundi du certificate nka tubiri nagize mu bindi bihugu kamwe online akandi nako narishikiyeyo nari kunyere mu bya sinema ni muri sinema gusa ninacho gituma tubona ubikora neza tubwe abafana rega tuba turakurikirana ntajya turabibona ku bintu bimeze neza cyane rero hagerera ngo manda nakubwire ko ntarakina ntacyo ndakina umunsi wakinye nawe uzatuba turi guhinde narabwiye ryari no nabwiye director turi kuri set ndamubwira ati director Jesse ndakina ngo ntaco bazi ngo tuzokina ntacyo uzokina Jenda chaka gukina dushaka kubanza gukora bidi imbere yuko dukora ibyo twifuza kuko nabijya biradufasha kugumamwo cyane muri kariyeri n'ubundi n'ubundi hategerezwa kuburyo ibiharuro byose bitangurwa n'ubutsa rero turacari kubusa turakeneye kuja kuri rimwe turacari kubusa muri sinema bosa turi kubusa cyangwa ni twagera kuri 5 hajya nko muri muziki hajya bari nko kuri nka 0,75 bobo baravuye mu busa kuko kurabana hari abaririmbyi bamwe usanga batunzwe n'umuziki gusa ngaha byo ngora kumbwira ko hari umukinyi atunzwe na noze na sinema bifa kuki biguraniye he iki kibazo kizoke mukagute nk'abantu mwebwe mu bamwe umva twatanguye gucounting dusanguye gucounting duhera kuri 0 mu minsi turaharura turarura kandi twaharura muzobona tubatayemwe ama contract tukubwira je nk'ukuntu management yanje ibipanga biga je nzoba ngugwa ku maselo n'umwanya tumara turiko turakorana ku masaha umva sinzoba nzimvye ni ku masaha ahubwo uzobona nzimvye na gose oya umubikoze byo kunyabarika bibaye mwavuganye ku masaha mubikoze mwihuta ntango muri hamaki goya ni bon nko kwisaha usange twahashize nk'ibihumbi 5 by'idolari canke 10 were no kuvuga iyo saha duparvenye kuyikoresha byihuse dushake tuyikinemwe ni filime yose nangwa muri ko murakora iki rero kugira ngo filime zive mu Burundi zigere mu makungu kumburi ku bantu batumva Kirundi bonje nta mufungo ndiko jewe mu bantu bashiko bashiramo umufungo sindimo mugabo nk'umukinyi
nijya hehangiro muri ko murakora kugira ngo amakungu abumve nk'umukinyi first jewe ndi umwe mu bantu batigera bumva ko hari ikintu na kimwe bazi rero nk'ubu niyo mpamvu wajya hambye ngo barango mukina neza nabwiye Jesse ndanakina bo ndacashaka gukina yako nagaseseme kabanyabwenge burya oya igihe cyose uzoba uri ahantu kumva ko hari ikintu uzi burya ntanakimuzobotse nabizaba byanze wahonye urukicumva ngo hari ikintu nzi ntanakimuzobotse umuhinga ashaka kugira icamenya yitwara nk'umunyeshuri buri munsi yamakeneye kwiga jewe naraciye muri Burundi Film Academy narize barampaye certificate mugambi nje gukora ikiganiro ngano n'ubu niyo mvuye kwiga nagize amahirwe ko batandihishije gusa cyane bigumyemwo uguma ugenda nguka n'ibindi bintu uja kwiga uja muri pratique uja kuri tele ko muri umenya bugenda buguma bwiyongera nuko kwe rero hari ikibazo burya numva menga ntiwanyeshuye neza kwibi bintu byacu by'ikirundi dukina umunyamerika umuntu ari muri Canada imvukira yo ngaho izomenya gute izi film izozumva gute izi film nicaye ikintu gihari mwa muri ko murategekanya nk'abakinyi kugira ngo izi filme zive mu Burundi zumvikane no mu makuru mu ma industry nka 6 akundwa kwisi ni yihewe wo klasa ku mwanya wa 6 tuvuga nshatse ukuremo 5 za mbere uvuge nk'iri ku mwanya wa 6 Omenga bavura bingora byava bikugora mugabo urashobora kuba umaze kuraba nka movie nk'iyo muri nka movie yakorewe nko muri Egypt canke nka movie yakorewe nko muri Bangladesh izo ngiro urashobora kuba umaze kuzira ukaraba movie reka mvuge ahantu hasa nahegeye imbere cyane kuri movie hariya kwa ba Tony Jaa muri Hong Kong ntaco ndakuzane mu Buhinde muri Bollywood bavuga uruhe rurimi igihinde nubwo hariho filime zimwe ziba zikinye mu Congereza ziriho ndabizi gusa bavuga igihinde ariko urumva ko nabo bariko baragerageza gushira mu Congereza bave muri cya gihindi cyabo urazi kugira batangire gushira mu Congereza bari bafise ahantu kwanza bari bamanjije gukura industry yabo be urazi ko last time naravye filme yo muri Hollywood bayikinishijemwo umuhinde hari harimwo umuhinde muri cast yabo kubera iki kubera bazi ko isoko mu Buhinde ryagutse rya sinema irafise isoko mu Buhinde rero nagomba kukikwishura kino kintu gucanye turakeneye kwanza isoko ngaha iwacu wowe ugomba ibintu kubijyana internet burya kera mu bwami wewe none wari kwinamura ngo ngiye gufata ubundi bwami nata bwami ufise utegerezwa kumanza kugira ubwami hanyuma rero burya bwami bwawe nibwo wagura ubwami ariko turabufite ntabwo nibwo dushaka kwanza kubaka ntabwo nibwo wageranije n'isoko cyo bwami nta soki academy nk'abantu bigisha ibya sinema nta soki ego batuzanire twige igiswahili twige icongereza iyo filme ikinye mu Congereza woyikina n'ubundi ukaba ari uyiraba ta soko none twese tusha tuyiraba gute atavyongereza tuba tuzi ngira woyikina none bari uyibereka erega buryo kugira umuntu akwemere bajya abantu bo muri Bible nibo bavuze muri Bible niho hariho ahantu handitse ngo nta muhanuzi yemegwe wabo mugabo kugira abandi bantu bakwemere muri entertainment no kiwanyu kwanza baba bakwemera
ahantu ushobora kuvuga ngo urirukishije ngo ugiye gufata isoko mpuzamakungu n'iwanyu ute batakwemera kiretse umanjije ukubaka izina ngaha barakwemera ukanabona yuko isoko ryo ngaha ni sawa rirahari sibyo urashobora guca ugira icyo bita access rero kuri international market kuko abazokurondera kuri international market bazomanza barabe public ufise none ndakubaza akarero koroshe we ntuhora uscrollinga kuri social media ugenda wirabira ibintu nk'uko post likinga wibaza niziga zifise like nyinshi umva ntushobora kuja ku likinga post ifise like 5 20 senkani oya uyihamakiye iyo siyo cuyirenga nuko rero dushobora kwicanga kidogo tukarondera international market without local market tukaba turaguye down ahubwo rero ikintu kwanza dukeneye first turakeneye iryo soko habe hariho na direct big up sana oya jemba sinomwirengagiza ari direct mwene nabyo mumenye ivyo kuri set urumva nico rero ariko ndasigura mvuga je kandi sikuvuga ngo ndabizi cyane oya hari abandi babizi cyane kunsomvya murakoze cyane ibyo bintu bigoye icambere kimwe bisaba ko tubanza tukemeza biwacu bakabanza bakatwemera hama makungu nayo agaca twemera kumbe nabari hariya bakadufasha kugira ngo batwemeze na cyane urumva biba bigoye birasaba gukora cyane birasaba gukora ibintu byinshi cyane kandi biryohera abantu mwa kino gihe rero twavuga ko filime tuko turakurikirana cyane ya Rouge nibaza kuri muri filime ziriko zirarabwa cyane ku mpande zose haba ruguru mu muji ndetse n'abari hanze bumva ikirundi rero igitumye mvuga ibyo bintu turayibona ku radio imbonesha kure igihugu cacu nayo ijya isangiranira hose turetse ibi vya YouTube ni vy'abantu bamaze kubitahura ruguru naho bakurikirana imbonesha kure tuvuge ko turiko turakora kumbure tuko turagerageza kugira ngo na cyane abantu batuzengurutse aba bantu bacu banatumve kandi banatumenyere hama banatwemere navyo bisaba ko dukora cyane kugira ngo dushishikare tubaho ibintu byiza tuduka ku marevo abatandukanye ni Lucky the Sunday aturi kumwe no fear man ako kantu none kasigura iki man no fear man ni Cyongereza nta gutinya ugakubise nko mu Kirundi nta gutinya ego nta byubwo murakoze cyane cyazi bitari biki tuyaze ku buzima uko mwakuze turayaga ku ndirimbo yanyu kumburi abantu bagende kuri Lucky the Sunday bakurikirana ibyo bikorwa by'umuziki jewe ni twasaba guhura n'umuntu agaca ambwira ko atanze following ni box oya ni guca ni mugende mu following kuri Instagram kuri Facebook TikTok na YouTube birahari nayo nyene ni Lucky the Sunday ni sanzwe iriko nizo ndirimbo bityo rero bizotuma ni haba hariho n'izindi movie tuzogirirwa amahigo yo kuba casted muri zo bizotuma munyaruka kubimenya ko twabaye casted mu zindi movie kugira ngo mwe muritegurira ukuntu muzokurikirana sivyo umuntu wese razoraba ino emission ace yihuta cyane yandike Lucky the Sunday Sunday yo ni kujya nyene iyo de ni de icongereza iryo zina ni ryose riri mu congereza murakoze kabisa hanyuma cyo twiryoherego mu vya Rouge abantu iyo Rouge hariho abantu batari baki bataramenya mbe Rouge cyakugwa herubuka Rouge kuba bari kuri YouTube kuko abandi bo bayirabira kuri RTNB ni samedi na dimanche ndabikwishura professional canke ndavyirengagiza byo kuba professional gishuru kubyumva ndabishobora ndavyumva professional ahica jewe ntavyanze ntibinandaba reka gombye
aho nishuye professional je wayica ntavyo nzi ntibinandaba ukundi kuntu nawe nishuye ukundi kuntu ni mwirayo kuri YouTube channel ya Nsoro nihica andike Nsoro cyamuyibona Rouge hari ukuntu ijya YouTube channel ya Nsoro ifise amazina abiri initwa Real Boy Films naho ne bandise barashobora guca babibona no kuri RTNB hose iracako wowe urahitamwo gusa nubwo iraba kuri RTNB cusubira uce hariya kubera hari akantu twavuze k'isoko pokoro mu makataraba active nubwo iraba kuri RTNB simbira no kuri YouTube hariya ubakubite utwo views na motivation soni rero muce mutangura gutegura amahera kubera ntibazoguma bakina uko nyene bazidandaza for free bashiramo amahera mutegura amahera rero mu minsi bazutangura kuzidandaza nabo amahera kugira nyene mugenda muri studio mukariha amahera mugatwara flash babashiriremwo filme niko bizoza biragenda gusa si bizogenda kugira bazobibabwira ni byashika mu minsi bazobibabarira muzoza rero murariha amahera kugira ngo rero natwe tudutangura kubeshaho no kubaha umunezero. Murakoze cyane. Ico genzo canda nakina. Reka tubashimire. Nibaze ko nitwongera kubakirira muzo twita ubunye nta kibazo. Cyane gose bya